Reka ndabaha akayamu inshuti bagenzi mudukurikirana kuri Agos TV ndabatumiriye gukurikirana ca iganiro ca in the chat niko mwatunga imana ngiye kukiremesha nko musanzwe mumenyereye ndabahaye ikaze imbere yuko nduga kwijambo muri kino kiganiro murabona ndi kumwe n'umutumire imbere yuko rero tubandanya reka tubanze tumusabe abidondore hanyuma turaduga kwijambo. Ego nitwa Alain Floribert Ndayongeje anezerewe cyane kuba mwantumiye muri Agos TV niteka ridasanzwe. Ego cyane natwe turagushimiye kuba witavye hanyuma mbega Floribert usanzwe ufise umugenzi namufise cyane ufise umwe cyangwa sinumwe ni benshi. Ego aho rero niho tugiye guhagarara mbere muri kino kiganiro aho tuvuga tuti ni gute umuntu yomenya umugenzi mwiza tutarandiriye mbere tutere tuduga kwijambo ijambo mugenzi wewe uritahura gute? Ego kuva kera narindi abagenzi bamyeho si jambo rije gihuruduka nyene kuva kera narindi hariho ubugenzi bufatiye umugenzi w'ukuri umugenzi agumuzimya muriro ashobora kugufasha muri ibi na biriya kera baratabarana ubu n'umugenzi ego baba abazimya muriro hama umugenzi w'ukuri kugira umumenye rero mubonera mu mago kuko uwo mugenzi muzohurira mu munezero uwo mugenzi aba ari iby'umwanya muto cyane. Ego mbega kubwi wawe ni ryari umuntu avuga ko afise umugenzi biri ukuntu gutandukana uwo icupa n'umugenzi uwo musangira itabe n'umugenzi ariko ico biza kuvamo nico gitandukanye. Hariho umugenzi azogufasha mu iterambere nko mu bya none murabona hari abantu baja mu bintu by'amakoperative ama association mugahera mugenzi butoyi busanzwe ariko mufise ihangiro ico muzoshikako ariko nabo bandi bitana abagenzi nivyo ariko ico bizoshikako ntibizozana umusaruro. Rero ubwo bugenzi buratandukanye rero mugavye wose muri rusange vyitwa ubugenzi. Mo ufatiye ngaho uvuze uti hari umugenzi aguha icupa mbega erega n'icupa iyo giye ukazimya akanyota nose umusaruro agutelefone none cyakubabwiye umva byogenda gute nta wundi buhinga ucumwitaba. Yego ariko erega nuwo umusaruro wakanya gatoyi ariko mu vyiterambere muco bizokuzanira muri kazoza umusaruro ni gake uza kuvamo. Ariko abantu benshi barakunze kuvuga bati ubunyegeri buyagira ku icupa kandi hajya abantu benshi imigambi myinshi usanga hariho imigambi komakomeye wanashima hariho n'abakubwira bati ndahamagara umugenzi tukagenda mu kabare twanze tugafata kamwe n'akandi tukiyongera hama tugaheza tukiyumvira umugambi. Yego aho nyene birakunda none wumva aho bikunda naharenda hakubwiye mu gihe muhuriye hamwe mufise ihangiro bigahirira abagenzi bahura bigahirira muri iryo cupa nyene twanyoye zingahe tugeze kuri zingahe mukanwa mukaburirwa hamwe mugataha ejo mu gatondo muhurira muri vya bindi nyene muri rya cupa nyene muga rero aho uvuze ngo ubunyegere buyagira kwigufa hakavamwe umwe akavuga ati naho biruko akakanya kaduhuje reka rero twandurukire hano tuyage ibishobora kuduteza imbere ako gakanywa ni bwa bunyegere buyagira kwigufa hakavamwe ijambo ubu ni wa musaruro rero nakubwira. Yego wowe rero uvuga uti mwonwa mworeka ariko mukagira aho mushika no ubwo ni bwaza cyane bitoye nk'ubutuye. Mbega burya kubwi wawe wavuze urafise abagenzi canke n'undi arafise abo yita abagenzi burya abantu bashika ku ntambwe yo kwitana abagenzi ryari? Bitangura buhoro buhoro bikagera muri kuko mukigiranira ubugenzi bitangura biza intambwe ku yindi ugasanga murasangiye rwarukanwa bavuga ariko umwe ni hamwe bigaruka hahandi umwe arashobora kuvuga ati ega nubwo turiko turayaga akazana switch mugatererana ivyiyumvira umwe akavuga ati tuvyubaka uku uye dutera imbere uku uye twiyungunganye uku uye
ni wa musaruro biza kuzana yego no kuvuga ubugenzi kugira burinde bwitwa ubugenzi kubwo usanga ari ibintu bifite intambwe cyane gose ariko kandi birakenewe yuko umuntu arinda kuba hari ikintu musangiye mu miryango kugira ngo yitwe umugenzi cyane oya sico nk'ubu wewe turashobora guhura igakera bahurira henshi hari abantu bahurira mu isoko bashoye ibidandaza bakaganira hama bagahuza ugasanga bagize icyo bahuriza bakaja inama bagiye inama baca baja n'ingingo bakagira icyo bafasha hama ikindi naco ega no mu isengero byarabaho iminsi isohotse bagahura ni bwa bugenzi rero butandukanye hariho n'ubugenzi butangura bufise projet ya mariage bigatangura ari n'ubugenzi ariko byose bigashika kwihangiro rikomeye cyane yego nk'ivyo kugira ngo usange wo fata ingingo uti urya muntu yabaye umugenzi usanga mumaze ni wa mugenzi rero amenera inda ku rukumu wa wundi akubwira ati iki kirera iki naco nkicera iki kirirabura iki kireke atari wa wundi wa yegome byose wagenda gukora ikintu ngo kandi ngo bariho ngo kandi ngo yabandanya akubonye uko zikoza ahubira ati bravo bravo mugahurira kuri bya bindi nyene byuko aguhanuye nta mpanuro iri direct kubwira iza kukuzanira akamaro arirekera yego nujya menera inda ku rukundo kubwira ati ahantu wakosheje nico iki kintu si cyiza yego nubwo wakoze ikosa akubwira ati genda upfungwe nzokugemurira agukosore ni mwikosorero kumbure ejo ntizosubira yego mbega tugiye kuraba hirya no hino ushoboye kuraba birashoboka kuvuga uti uriya muntu n'umugenzi wa naka cyane gose uravuga uti ujya muntu n'umugenzi wa naka ntituvuze kuri wewe kuko wewe urumva ububizi byo muvugana nawe wabonye nka kome n'ubundi ushobora kuvuga uti bajya n'abagenzi bariko baragendana uravye ni hangiro bafise n'impanuro bahana ntusanga umwe akora biriya bibi cyane uzi ingeso z'umwe n'uwundi mukabona barafise ibintu bahurira kuvuga uti uriya muntu n'umugenzi yego urashobora kuvuga uti ujya muntu n'umugenzi wiwe bivanye n'uko ujya ariko aratera imbere yaramuhaye akanyegezo wabanga kiwe ariko aramwigisha nawe nyene ingene yova mu bukene arimo tuvuge uyu yarakenye ujya nawe ari mu nzira y'iterambere mugari ariko aramuvungurira ariko aramubwira ingene aramuduza ariko aramugida buhoro ingene woja mu murongo aho uravuga ati kweri abantu n'abagenzi iyo bica hose bariko baruzuzanya yego inshuti bagenzi mubandanye mudukurikirana kuri Agos TV kumwe na Floribert muriko murumva abantu benshi turakunze kumva bavuga ngo naka n'umugenzi uriya n'umugenzi mugabo agende kurabwo bugenzi bafitaniye ugasanga burimwo udusembwa canke udukemwa agahaza Floribert reka arababwira ati burya umugenzi nujya amenera inda ku rukumu niko yakivuze mu kirundi ngo kumenera inda ku rukumu no kuvuga wa wundi ataguhishirira ahubwo agenda kubwira ati burya hano hantu wahengamye ahubwo wovyuka uko hanyuma ugaheza ugafata intumbero kumbura ubuzima bukabandanya bugenda neza aho gusubira inyuma Floribert sabwe turiko dusa n'abarangitse ikiganiro yego ngomba vunira akagohe abantu bamwe kugira ngo bagira abagenzi ariko bamenye ko babwirizwa rimwe na rimwe no kwiyubara kugira barabo bagenzi bariko baragendana ntibahave basanga baguye mu mutego wuko usanga avuga ati uno mugenzi nubwo ndamufise akamugira uwa mbere kandi yategezwa kuba uwanyuma abo bantu kandi bariho rwose cyane nagomba ndagusabe wabunira akagohe no bavunira mu bibereho ya misi yose nabiciye ko abagenzi bari gutandukana navuze ko ari abagenzi bahurira ku rukanywa hari abagenzi bahurira ku isoko ku isengero hose bakagira cheminema urugendo rw'ubugenzi ariko umusaruro icamwa biza kuzana
nico gitandukanye rero umuntu wese yomenya umugenzi w'ukuri ninde ariko anjana hehe ariko anjana mu iterambere nk'akarorero nariko ndakubwira nk'ubu benshi baraja hamwe bakagira imigambi y'iterambere mbega uwo muntu turiko tugiranira ubugenzi dufise hangiro ry'iterambere wa wundi dusange none ubu turiko turasangira tuvuge urukanya none urukanya ubona ko nabwo rubuza abantu kenshi ruri n'ijambo ikintu kitagira ijambo na cyane cyane riba riri Kenya riba ari ijambo rikenye ukeneye ibintu ijambo rituma mutera imbere uwo mugenzi akushira mu nzira y'iterambere we mugenzi w'ukuri uwo wundi nawe uwo mwirindana cyane cyane kuko ashobora kugukwegera ashobora kukubera intambamyi mu buzima bwawe buzokurikira Ego cyane urakoze kumbure ikibwirwa n'icumva nayo cerekwa n'ikibona niko bakunda kubivuga mu Kirundi abavuni wakagohe muravyumvise ingene mponza muravyifatamo kugira ngo ntimuhave musanga mwagoye mu mwonga muwita ikiziba Freiberg tugushimire kwa witavye iganiro twizere ko nundi munsi tuguhana cyane ni mwana miranzoza nihuta cyane ego cyane ndanezerewe cyane hanyuma namwe mwadukurikiranye tubashimire twongere tubahisango ubutaha tubabwira tuti mu bikorwa byanyu hamwemwo ikiganza cy'uhoraho kome hatunga Imana nje na indemesheje iganiro naho utaha